uno munsi turafise ikibazo cha chômage kandi kirigaragaza umuntu yoshobora kuzana inyishu kuri ikibazo cha chômage yoca tunga uwoshobora kuzana ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu yoca tunga kandi n'ikibazo cy'ubushomeri si ikintu kiba kigenda mu mwanya muto ahubwo ni processus gishobora gutwara n'imyaka irenga ijana icinjana kigahera ikibazo kitarahera mugabo one by one umva ubwira ngo ikiringo problematique wakoreye ko kimara nije gidetermina ubutunzi bwawe ndagwakaroye akarure urabona umuntu afise nk'umuntu yadandaje nk'amayinite muri 2015 urazi ko yije amafaranga menshi muri 2015 ubu turi muri 2024 yije amafaranga menshi utigute rero impamvu yije ari menshi hariho problematique ivuga ngo ndakeneye unyene transfer amafaranga ni kuvuga abantu badandaza ayo mayinite bari bake ariko rero uyu munsi bose baramaze kubona ko ari diri nuvuye ku ishure ashomereye cyarondera ibihumbi cyane cyambarijire uno munsi ukora kajya kazi urashobora no gushuka ararubusa wabuze amahera yo kubera ko intambwe uhura no wambaye ijire neza cyane intambwe uhura no wambaye ijire no wambaye ijire ingorane ihari nuko rero uza gusanga keshi bivaye naho isi igeze ubwa mbere abantu bariga bakaronka ubuzi mugo uko batabo hari bose bacaja mu wo mugwi wo kwikorera utwabo cyaronde udufaranga duhe kutungana kose kanayenje gukora acatuma haba concurrence hamaze kuba concurrence bica biza gutuma abadandaza baza gusumba abakiriya niyo mpamvu za usanga we wakuze ubona hariho abantu wakuze badandaza niyo munsi bakidandaza bataratunga bataranasubira hasi yahora yitwa Pascal umunsi yitwa boutique rero kugira tubitahure neza ndagomba twishimikize uturo tugiye utandukanye ko domaine yose igira imboneza uno munsi cyanda baganirire ku muntu umwe yashoboye kugera kure cyane mbere ya nyespie cyane bigatuma nanjye fata umwanzuro wo gukora nawe ni Igozani TV Igozani TV wikurikirane nuko bakunzi ba Igozani TV ndagarutse nk'umusatirizi aho muziko ntigera nicara mbadi on time mbadi update aho kuri screen za Igozani TV mubona ko twakiriye umwe mu bajene bakiri bato abajene ariko bitahuye bamaze kumenya aho monde y'ubu igeze aracari muto cyane namubazane nkuko umusatirizi mamuziko nta muntu ngira umutumire ntabanzi icyo namushimyeko job karibu cyane kuri Igozani TV murakoze cyane kuba muduhaye ikaze muri iki kiganiro ku mazina nitwa Jobe na Senzimana ndi umwe mu bajene bihangiye umurimo mu kinofunofu bita entrepreneur ndi umwe sanzwe nkorera muri domaine ya marketing relationnel MLM sigura multilevel marketing sanzwe rero ari byo nkora kandi ndavyishimiye cyane ivanye intambwe binjejeko nibaze yuko umwidondoro wanje ya uranahagije encore uri numujene yitungishije bwawe ego atatungishijwe n'abandi cyane ivyo rero biba ibintu ari ibintu bigoye cyane kumenya canke gutahura ati eske umuntu atunga yitungishije gute murakoze cyane icyo ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza mbese ni gute nokora kugira ngo ntere imbere na cyane cyane ko muri iki gihe dukeneye iterambere sinja kure y'ivyo ibitandaba ariko ndavuga kuri domaine yanje yashoboye kungeza aho ngeze yitwa marketing relationnel MLM ni domaine turiko turakoreramwo ariko abantu benshi baratahura ariyo mpamvu ufasha kanyu kayitahura ishobora kugeza kure irasana cyane nahisigeze uno munsi kwera ko uno munsi turi mu gihe uza gusanga duvise ibikorwa byinshi byo kunyuza amafaranga mugabo ntitubimenye kubera tukitaho ibijya bindi bikorwa bitafise n'agaciro ego kubera ivyo twakuze twumva bavuga ko twokora ugasanga uno munsi ubikoze nta musaruro bitanga rero kugira tubitahure neza ndagomba twishimikize uturo tugiye utandukanye ko domaine yose igira imboneza uno munsi cyanda baganirire ku muntu umwe yashoboye kugera kure cyane mbere ya nyespie cyane bigatuma nanjye fata umwanzuro wo gukora nawe ni
agatabo kabivuga neza kitwa Le Cadre du Cash Flow, ingene umuntu ashobora kwinjiza amafaranga. Abantu binjiza amafaranga mu nzira zigiye zitandukanye. Ashobora kuba nk'umukozi wa leta cyangwa umukozi wa entreprise cyangwa ukora umushahara w'ukwezi. Washobora ko yikorera ivyawe, uwo n'umugwi ugira kabiri. Ariko kandi ushobora kuba umu entrepreneur ukabagwiyemeza murimo. Utaba umu entrepreneur uraba umu investisseur ukaba umunyamitahe. Rero iyo uri umukozi wa leta ubu ufise amahirwe yo kwinjiza amafaranga rimwe mu kwezi, rimwe mu kwezi. Mukaba ya mafaranga yakeneye kuva itariki imwe itariki 30. Kuvuga ijya minsi 30 wewe ubukenera amafaranga buri munsi, ariko ayo mafaranga ukayironka after ukwezi kose. Niyo mpamvu uza guca usanga amafaranga y'umunyamushahara yo yamansirikirasyo nahembwe nishideni natsirindi deni. Niyo mpamvu uza gusanga akazi kaguhemba amafaranga kubera ko wagatonzeko. Niyo mpamvu nyimba bishitse ukagwara company wakorera iragusubiriza. Iyo bishitse ukitaba Imana uba mu nzu ya entreprise umuryango wawe barawushwiragiza atacuravuga. Rero kesho uzagusanga uwo mugwi no mugo kuronderamo amafaranga yo gufungura nayo kubaho bisanzwe, mugabo se umugwi goteza imbere wewe wongeye uteza imbere n'igihugu. Uwo n'umugwi wa mbere nova ko ndangije. Mugabo mugugira kabiri utarose akazi rero muri leta cyangwa muri entreprise aje kwikorera ibyiwe. Niba barimyi, niba borozi, babandi n'abanyonzi y'amaki y'amataximeni n'ibindi. Uza gusanga wewe aranda service umuntu akamuhereza amafaranga. Iyo yari inzira wanashima twakuze twumva kuri amafaranga menshi. Niyo mpamvu uza wumva babwira ngo tanguza gatahe gato uzoduga. Rero uza gusanga keshi bivaye naho isi igeze, ubwa mbere abantu bariga bakaronka ubuzi mugo uko batabo hari bose bacaja mu wo mugwi wo kwikorera utwabo. Carondo dufaranga duhe kutungana kose kanayenje gukora. Acatuma haba concurrence. Hamaze kuba concurrence bica biza gutuma abadandaza baza gusumba abakiriya. Niyo mpamvu uza usanga we wakuze ubona hariho abantu wakuze badandaza niyo munsi bakidandaza bataratunga bataranasubira hasi. Yahora yitwa Pascal umunsi yitwa boutique. Ni Pascal ryaribagiwe. Ya boutique ryaribagiwe. Uya Pascal ryaribagiwe. Ubu yitwa boutique. Nitwa boutique kubera kadasanzwe byo kudandaza boutique. Ubwo nuko yabibaye mu myaka myinshi yarabuze urutera imbere, yabuze gusubira inyuma ibereye ngaho. Ubundi rero Job ati ndaje kubera inyishu yababuze ingene baronka kanoti. Neza cyane. Yababuze ingene botunga. Bobaho. Dutunge gutere nanje umusatirizi ndagutunga. Nivyo urakoze cyane. Tugiye mugugira gatatu ujya mugo nabwiye waba entrepreneur. Umu entrepreneur n'umuntu hanza kuraba problematique, banza kuraba ingorane ihanze societe akayitorera inyishu. No guhakaro rero nk'umuntu yaparuvenye kuzana systeme de communication, akazana limiteur, akazana Econet Leo. Ujya muntu yakemuye ikibazo ko wibuke ku bwa mbere twandika makete. Yego je dukoresha twakoresha makete ko cibivyibuka ari gatumba. Je nkiri umwana mama yarandikira ikete umuhungu wari Bujumbura rikamushikira inyuma y'ukwezi kose. Umwana bavuze ko akomeye rikazamushikira yaragwaye. Ari n'igihe wasanga barisomera mu nzira. Neza cyane. Ko gisati naka tudahigura. Eka ronda kubwira ikintu. Warisema amafaranga naho rero. Ntibyashika. Ega babanza kurishira kuzuba bakaratiske na kanoti karibu. Ubivuze neza cyane rero. Mugabo ujya muntu nyene limiteur, nyene Leo, nyene Facebook yabonye iyo ngorane ihanze societe aiza kwitorera inyishu. Byatumye isi yegerana avec système ya technology iraba connecte ku buryo uza gusanga n'urudandaza goroha umuntu akaba yibereye mu bihugu byo hanze agakorana n'umurundi ari ngaha. Ugasanga uyu muntu ariko yinza amafaranga mugabo suruse ari hanze. Ivyo byatumye rero umuntu ahabwa uburenganzira bwo gukorera kwisi yose. Niyo mpamvu uyu munsi baturi USA yagakorana n'uri Gitega canke uri Makamba mu Rutana. Yes, niyo mpamvu uyu munsi jewe mbanza gukonseya abajene canke abakiri bato nka jewe ko bakwiye kurandurana n'imizi mentalite locale. Fo ko umuntu agira mentalite international mu Kirundi umuntu agomba kwiyumvira ku rwego mpuzamakungu. Apana ko wimvira kuzokora ikintu cyo mu Burundi gusa kuko igihe turimwo kirabitwemerera grâce à la technologie. Kubera technologie biratwemerera yuko dukorera ku mugani w'isi yose. Nuko rero
ngiye kuvuga kuri uwo mugwa wa entrepreneur azana solution problem azana solution bazihanze abantu uno munsi turafise ikibazo cha chômage kandi kirigaragaza umuntu yoshobora kuzana inyishu kuri ikibazo cha chômage yoca tunga uwoshobora kuzana ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu yoca tunga kandi n'ikibazo cy'ubushomeri si ikintu kiba kigenda mu mwanya muto ahubwo ni processus gishobora kubatwara n'imyaka irenga ijana icinjana kigahera ikibazo kitarahera mugabo one by one umva ubwira ngo ikiringo problematique wakoreye ko kimara nije gidetermina ubutunzi bwawe ndagwa akarore urabona umuntu afise nk'umuntu yadandaje nk'amayinite muri 2015 urazi ko yije amafaranga menshi muri 2015 ubu turi muri 2024 yije amafaranga menshi utigute rero impamvu yije ari menshi hariho problematique ivuga ngo ndakeneye unyene transfer amafaranga ni kuvuga abantu badandaza ayo mayinite bari bake ariko rero uyu munsi bose baramaze kubona ko ari diri n'uvuye ku ishure ashomereye cyarondera ibihumbi cyane cyambarijire uno munsi ukora kajya kazi urashobora no gushuka ararubusa wabuze amahera yo kubera ko intambwe uhura n'uwambaye ijire neza cyane intambwe uhura n'uwambaye ijire n'uwambaye ijire ingorane ihari nuko iyo ngorane yaratorewe inyishu bani majambo uri ukorera ku ngorane yamaze gutorera inyishu mugabo yo kabaye ijya ngorane igihari n'uwo munsi bari ko bararonka amafaranga bari ko bararonka amafaranga job bugira umunyabwenge aho kantu kikavuze nje mbona ko kumbure hataraboneka uwundi muntu yo create akantu kugira ngo bazokamenye canke yo kora akantu bazokamenye we yaritungi neza cyane hari anya ashobora kwambara ikostime nka job hari anya kugira abantu benshi mwiganye banamaze amashuri ariko batabegwa nkawe cyane gose sivyo ko bizi ico nicyo tubandanije rero iyo umuntu amaze kwagwihangira mirimo aratera imbere inyuma y'ikiringo kanaka kubera entrepreneur yasakazi gahemba ukwezi ahubwo ni affaire ukora hama inyuma y'ikiringo kanaka ukinza amafaranga bayita gutega amafaranga urayatega muri entrepreneuria utega amafaranga ukivuze ico kintu nyene cyuko ushobora gukoresha social ndavuga ubuhinga ngurukana bumenyi uko mwabivuze hajye ntituza gusanga kumbure abo bantu bazoronka ku kanota abantu gusa baciye ku ntebe y'ishuri oya muri entrepreneuria ugira umukoci umuntu agufasha twavuga nk'umuntu aguserukiye imbere agufata ukuboko niyo impamvu za kubona abantu benshi bagerageza no gukora mugabo ntibavance nuko bagenda gukora ikintu kanaka ari bo bonyene badafite umuntu abafashe ukuboko kandi mu bikorwa byo kwihangira umurimo hama hari intambamyi intambamyi rero udafise umuntu agufasha ukuboko zihazi gusubiza inyuma kubera wanashima intambamyi zirasumvya ingufu ubumenyi tuba twarakuranye niyo mpamvu ukeneye umuntu agufata ukuboko niyo mpamvu rero yaba uwize n'uwutize akeneye gusa umuntu amufata ukuboko twokwitwa umukoci wa mukoci mu kinofunofu akamuha orientation akamuha intumbero nziza abikoramo ubundi uwari we wese yoba umu entrepreneur kimwe gusa ugomba kugira umuntu agufasha akwerekera apana umuhanuzi ahubwo umuntu akwereka pratique je narakoze ibi uko umuhanuzi ahubwira ngo genda ukore biriya arakurungika mugabo mu leader cyangwa se umurongozi aje imbere riraba je nakoze ibi nibi ngeze ngaha so turangiza ikiganiro kubera ko mufise akanya gato kubera nk'abantu nkamwe mukorana n'isi yose uri umudandaza ariko yibereye Igitega ariko kadandaza ibintu mu Bushinwa canke muri Amerika canke mu Iburayi wibereye ngaha abajene dukora iki rero abajene rero icyo dukora si kindi muri ya ntumbero yo kwihangira umurimo iyo ntumbero uza gusanga ifatikanije nahisigeze ubwa mbere reka tube connect kuri internet iyi domaine nako ndababwira marketing relationnelle kujya ngo ushobore kuyikoreramwo sukuronka umukoce gusa ahubwo nuko utahura yuko ukwiye kurondera aba partenaire cyangwa se umukorana kugira mushobore kunga
ubucuti niyo mpamvu nk'umuntu yogira icyo ashatse kumenya kuri iyi domaine jewe ishobora kubinyija aho ngeze ndashobora kumuha uburyo yo connecta tukavugana. Okay, agutore gute vyoroshe kugira ngo nawe ashobore kugwanya ubukene kuko ashobora kuba yarirutse cyane muri bica nk'ibiri ariko ntafatishe. Nibaze yuko ubu byaroroshe urashobora kurondera umuntu kuri telefone nimero de telefone ndashobora kuyisiga akanrondera inbox nimba atari banga ni 6 na kangahe. Nimero yanje ifise code y'u Burundi ni +257 65 666 007. Iyo niyo nimero yanje ushobora kuntora kuri WhatsApp. Ariko iyisanzwe ndakoresha 61 207 007. Aho bacha bagutora vyoroshe. Ariko sinogenda ntakubesheye uraberewe gushika kuva hasi gushika hejuru. Urakoze cyane neje uzosanga mberewe. Hari anyesinzi ko mabuja aba yabigufashije. Bon. Uretse yuko twadufise abastiliste nyene batwambika baraza bakadufasha mu mugabo mabuja hariya mabuja nta uraboneka. So Job reka ndabashimire cyane ko mwari mufashe aka karyo iki nikiganiro kumbure cy'agaciro kuko ubukene ni kimwe mu bintu vyugarije abajene benshi cyane. Ikintu citwa ubushome ni kimwe mu bitumye kumbure uburundi tutarashika hamwe abandi bageze. Job reka ndagushimire cyane ariko kumbure sinoreka gushimira CEO wa Igozen TV ari Egide NDI kumbure we yatumye dushobora kuronka uburyo ki dushobora gutanga ikiganiro kikagira abo gishikanya haca nk'ari. Urakoze cyane ndagushimiye ingene mwatwakiriye twagirana ikiganiro gitoya ndipfuza ko harabo cyo kiriri kimazi kikabafasha kandi ndagomba kubona yuko nabandi bashobora gutera imbere bakagera kure mbere wanashimira kanansumvye uko entrepreneur yabitwemerera ashaka kugera ku rugasumvya n'umukoci. Rero murakoze cyane ibisigaye uzokenera vyishi acondondera kuri iyo nimero ndaguhaye kandi azontora cyatuyaga. Murakoze cyane. So bakunzi ba Igozen TV musatirizi reka nanye ndabashimira cyane ariko ndababwira ko ngiye gutunga kuko umaze kumenyana na Job ubukene uhita ubusezera ndabeshe none turakorana Job si watumutunga ahubwo turakorana yogo dukorana ivyo bituma ushobora kugera kure. Ariko gikuru nuko tumenyana ukanyere ku murongo ukambera muri de ego murakoze cyane turabashimiye. Igozen TV, Igozen TV, we could cry. Oh.